Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibara ririko riragwa mu mirima ya Perezida Evariste Ndayishimiye, benshi bakaba bamaze gupfa ndetse hakaba hari n'amakuru ateye ubwoba twamaze gutohoza y'ibibera mu mirima ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abatari bake mu Barundi bemeza ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari bara ku mutemeri, ndetse benshi bakemeza ko aho bigeze Abarundi ubwabo bari bakwiye guhaguruka bakikora ko uyu mugabo umaze imyaka myinshi abapfukamye mu nda, ndetse biboneka neza ko ineza y'umunyagihugu itamuraba, ahubwo we yibera mu byo gucinyeza abanyagihugu ndetse no gukorera inyungu ze bwite. Amwe mu mabanga y'imirima ya Perezida Ndayishimiye ateye ubwoba duhejeje kuronka aturuka mu ntara ya Karusi, niyo tugira ngo tubashikirize. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu ndwi iheze hari umunyagihugu wo mu gisagara ca Buhiga ku mugwa mukuru wa Karusi yartwandikiye yidoga ingene umukuru w'igihugu yakatishije amazi akayajana mu murima wiwe wahitwa Shanga, bica amazi abura rwose mu gisagara ca Buhiga. Aho ni mu gihe Buhiga bari basanzwe bagira ingorane z'amazi iyo icirigeze. Uyu munyagihugu avuga ko ubu byunyutse kuva na make bafise akatishijwe akajyanwa mu mirima ya Ndayishimiye. Mu mpera y'indwi iheze Perezida Ndayishimiye we yarishimiye ingene abandanya kurima akongera akimbura muci, aca asaba Abarundi bose kumwigana. Inyuma y'ayo makuru hari uwundi munyagihugu w'Ikarusi yashimye kudusangiza amabanga ajanye n'uburimyi bwa Perezida Ndayishimiye mu ntara ya Karusi. Hari amakuru ajanye n'igurwa ry'amatongo, uko abamukorera bahembwa, iburwa irengero ryujejwe imirima n'ibindi. Inkuru yiwe twagerageje kuyishira mu mirwi ibiri ndetse tubereka ingene Ndayishimiye ariko arica abene gihugu. Imirima ya Shanga na Gashanga. Ndabaramukije, nashimye cyane ko mwatanze inkuru ijanye n'ibura ry'amazi Buhiga. Inyuma yaho amazi akatishijwe akajanwa mu murima w'umukuru w'igihugu uri ku mutumba wa Shanga. Ico si ikinyoma rwose, twarabuze amazi asanzwe akena cyane muci kuri centre Buhiga, ariko ubu byarunyutse kuko Ndayishimiye na make yabonekaga yashize mu mirima yiwe. Umuntu aciye afatana make abonetse akayisangiza akayajana mu murima wiwe, birumvikana ko ibara riba riguye. Niko biri uyu munsi, ariko njewe ndabandikiye kugira ndabasangize amakuru ajanye n'iyi mirima y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Karusi. Ndazi ko afise imirima ahantu henshi cyane nk'uko byari bimeze kuri Nkurunziza. Iyo mirima barayikoresha mu kwerekana ko aribo barimyi bakarorero, ariko iyo ubutegetsi buheze ukayoberwa icabaye. Ahanini ni imirima usanga ijanwamwo uburyo bwinshi bw'igihugu. Jewe reka mvuge ku mirima nzi hano muri Karusi, abahandi nabo bazatuyagira iby'ahandi.
Muri Karusi Perezida Ndayishimiye afise imirima ku mitumba ibiri, imirima ku mutumba wa Shanga muri komine Buhiga be n'imirima ya Gashanga muri komine Bugenyuzi. Ubu imirima yiwe irimwo ibiraya cane cane, ariko ahora ashiramwo n'ibindi nko mu Gashanga ahora aharimira ibigori. Amanyanga mu buguzi bw'imirima. Imirima yo mu Gashanga iri ahantu uba uvuye kw'ikaburimbo riva i Karusi centre ugeze ahitwa Irwingoma, aho yihagiye itongo ry'umwubatsi w'amazu yitwa Eliya avuka muri komine Gitaramuka, akamuhenda ko azomuha inka, n'ubu akaba atarazimuha haheze imyaka 5. Muri Shanga amatongo yaguriwe abanyagihugu mbere bamwe kwabaye ukubategeka kumugurishako. Ubu haraciye umwaka aguze ayo matongo, hegitari yayigura imiliyoni 8, nta n'umwe yari arekuriwe kwanka kumugurishako. Hariho babiri bari bananye kumugurishako, hacakoreshwa uruyeri rukomeye. Perezida yari afise umuhinga yamurabira imirima yitwa Diomede Habimana. Uyu yaciye ahenda abo bantu abemerera amafaranga menshi atabanje kubapimira kugira azoce agaruka kubateza ibibazo mu nyuma. Erega ntibyatevye, amaze kubaha ayo mahera yaciye azana akuma gapima neza amatongo, aca asanga uwa mbere afite hegitari n'igice mu gihe yari yamuhaye ayaciye hegitari 4, uwundi asanga ni hegitari 2 n'igice kandi yari yamuhaye ayaciye ihegitari 4 n'igice. Niho yaca akoresha igipolisi barasubiza yama miliyoni. Ibaze nawe ko umuntu bahaye miliyoni 32 Fabo agaca asabwa kusubiza miliyoni 20. Uwundi bari bahaye 36 agaca asubiza miliyoni 16. Byose byakozwe ku gikenye, abanyagihugu nabo ntibari kunigana n'umukuru w'igihugu. Hariho umuntu umwe gusa yitwa Jean de Dieu w'Igitega yashoboye kwanka kumugurishako. Uhaciye usanga itongo ryiwe ryagumye hagati mu mirima ya Perezida. Uwo rero twumva ngo wewe baranganya ingufu ngo ni umugabo nawe. Ikindi cyatangaje abantu nuko uhejeje kugurisha wese ategerezwa guca ariha ibihumbi 5 Fabo akayaha uwujejwe kugenzura imirima yose ya Perezida. Ayo rero ngo yari inzoga y'abagabo. Abanyagihugu bari bazi ngo bagurishije kuri Sebarundi ngo ibyo ntibibaho. Nyabona baci bariha umurengera ku ngufu, abandi barihekenyera. Kuva Perezida akiguze ngaho n'ibirabara yaciye rihaduka. Amazi barashiramwo nyine biba ibintu by'abanyakubahwa atarebwe inyungu ya twebwe bato bato. Niho bihera amazi akabura ahandi, ariko imirima ya Perezida ikaguma iyaronka. Ico cagikenye tuvuga kiri mu ndongozi z'igihugu. Abakozi bahembwa intica ntikize. Hari imirwi 3 y'abakora mu mirima y'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere ni barya abakozi barima. Abo kenshi usanga ari abatamakazi be n'abakobwa bakiri bato cane. Nta bantu b'ingufu bemera kuja kumurimira. Umukozi amuhemba 3 Fabo mu gihe twese abakozi tubahemba 6 Fabo. Ibyo 3 Fabo nabyo nyine babironka habanje kuvuga induru. Niyo mpamvu abafise amaboko batacemera kurimira Perezida. Murumva ko biteye isoni, aho umukuru w'igihugu yotanze akarorero abakozi biwe bagahembwa neza, akanabaha uburusho bubereye. Umukozi we atanga igice cy'ayatangwa n'umunyagihugu asanzwe. Yarigeze kubagendera mu gihe ca Rwarumuri abemerera ko azobaha amabati, ariko ntabyo yakoze. Mwumve ko ngaho naho aba ashatse kubagumya akoresheje uburyo bw'igihugu. Arya amabati umukuru w'igihugu atanga murazi ko ava mu bushiranganje bwo gufatana mu nda, ayandi akava muri ya mafaranga ahabwa umukuru w'igihugu bita nyine ko araye gufasha abanyagihugu bagize ikibazo. Urumva na hamwe yotanga amabati ku bakozi bo mukorera
azoba akoresheje amafaranga y'igihugu kugera ashimitse abakozi biwe asanzwe ahemba intica kugira ngo ashimitse abakozi biwe asanzwe ahemba intica ntikizi. Umurwi wa kabiri w'abamukorera ni abafundi b'indimo abagoronome. Abo nabo akoresha abantu usanga ari abana bakiva ku mashuri, akaca ahemba umwana ibihumbi 150 fabu ku kwezi. Muribaza ico arico ibihumbi 150 fabu mu Burundi uno munsi? Nta n'uburyo bwo kwiyunguruza aba bagenda n'amaguru, babonye barateye akagongwe. Ni ukuri abo bose uzosanga n'utwo bataturongera igihe batubona byagoranye cane. Umurwi wa nyuma ugizwe n'umuhinga yitwa Diomede Habimana be n'uwundi yitwa superviseri ajejwe imirima w'umukuru w'igihugu mu Burundi bwose. Uyu muhinga Diomede Habimana yaramukoreye ibintu biteye igomwe. Imirima uyiravye ni ibitangaza, ariko kuva mu kwa 12 Diomede Habimana yarabuzwe irengero. Ubu ntawuzi ibyamubayeko. Umusuperviseri nationale we ni mu D6 nta byindimo yize, ni igihangange ubona gifise uburyo bukomeye. Iburwa irengero rya Diomede Habimana. Uyu muhinga ari ajejwe imirimo y'umukuru w'igihugu yari imbonerakure ikomeye cane. Mu nyuma hoba hariho abashatse kumugirira nabi. Ubu nta na hamwe atorwa, telefoni ziwe zarazimijwe, abantu bose barabazanya ico yabaye, nta nyishu baronka. Biratangaje kubona umuntu akorera umukuru w'igihugu anyika kakaba akamizwe n'ingomba. Kumwe musanzwe murondeza abandi bazimiye, murabandanya murondere amakuru kugira ngo mumenye ibyamushikiye, niba yarishwe bigaragare. Gusa amakuru ahari nuko yoba yarishwe kandi bikaba bimaze igihe. Norangiza mvuga nti ni byiza ko umukuru w'igihugu atanga akarorero mu kurima kijambere, ariko amanyanga tubona ntateka amuha. Amanyanga mu kugura amatongo, kwihagira amazi rusange, guhemba intica ntikizi abakozi kandi akabahemba atebye cane, kwemera ingabire azoha abakozi ntazitange kandi ugasanga ni ingabire zizova mu buryo bw'igihugu n'ibindi n'ibindi. Iyo ariko aravuga ngo abandi bose bomurabirako bakaba abarimyi badasanzwe, nibaza ko ari ukwiyerekana gusa. Hamwe abandi bose bomera gutya ibara ryoba riguye mu gihugu. Ahubwo Imana irinde abarundi ko Uburundi bwakamwisanganya ryo kubona abarundi bose baba ababegito nka Ndayishimiye ubwe. Bamwe n'abandi bagize ico babivugaho ndetse bababaye cane. Muta ndibaza ko ibyo byose ari byo, kuko nanje niyo mva ndabizi. Ni benshi ubuzi bwiwe babutaye ku mvo zo kudahemba. Aramara nk'amezi 3 ataye ifaranga urabona. Uba mbere jayo kumukorera. Hari uhari yigeze gufungwa yashoye isondere z'ingurube, ariko yari amaze amezi 6 adahembwa. Undi nawe yagize ati icambere birateye isoni kubona umukuru w'igihugu afata isuka mu kijanijana tugezemwo, aho abantu batakirimisha amasuka. Uyu nawe yarazimiye, niye yabaye ikimazi ciwe. Ubu usanga atabiye ngaho mw'iyo mirimo. Aba engineer usanga ari bamwe baja imbere ngo caratuvunye ntitubakorako. Ukuri birababaje. Undi nawe yagize ati icigwa nkuyemwo nuwo wazimiye atazwi irengero. Hari abakwiye kuhakura icigwa co kwiyita imbonerakure ziyemera. N'uwiyise imboneza izokwamaho nta n'imyaka 10 yamaze. Ibisigaye umusuma mukuru ni Ndayishimiye, kandi tubayeho nabi kubera indongozi mbi z'igihugu guhera kuri Ndayishimiye. Undi nawe yagize ati urabye uburyo akoresha mu kurima wogira ngo arunguka, ariko ukoze ibiharuro usanga ibyo yimbura n'ababatama bacu baruguru wobaha uburyo nk'ubwakoresheje bomurusha kwimbura kure cyane, kuko aba yakoreshejemwo uburyo bwinshi cane burenze ukwemera. Undi nawe yagize ati waguhaye amakuru nukuri ntago yakubeshe na gatoya.
ibyo turiko turabona birateye isoni ndetse njyewe niho ndi kandi birababaje cane nukuri Uburundi burakwiye gutabarwa. Undi nawe yagize ati emwe hamwe byoba biruko hoba n'akajorezo pe nibaza ko bashizemwo umunyu kugira baryoshe inkuru. None vraiment mu Burundi bw'uyu munsi wakorera ibihumbi 3 ukabaho. Uyu niko abyumva. Undi nawe yagize ati bwa bundi ntibyoroshe wotuma ukorera ziranotse ugataha kwiryamira warushe ariko waronse agahembo gakwiye cyangwa wasanga ayo manyanga atayo aziwe aziko bimeze neza bigapfira kuri barya bajejwe kubahemba. Nukuri birateye isoni kandi birababaje. Undi nawe yagize ati erega urufi runini rurya zito, niko byamye niko biri kandi niko bizokwama. Umuhigwe ni uwusenga Imana akongera agakora cyane kugira ingorane zishikira abanyagihugu bato bato ntizimurabe. Nukuri birateye isoni kandi birababaje. Ndayishimiye iminsi izamubaza ibyo yakoze ndetse izamubaza igihemu ari gukorera abana b'igihugu abahendesheje ko ari umutegetsi ukomeye cyane kandi abahendesheje ko ari we ufise imbaraga n'ubushobozi mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.